haciye iminsi nakubwiye haciye hakora ijisho rimwe gusa hafuye ijisho rimwe haheze iminsi nagiye kwa muganga baramba imiti ijya dushira mu maso bamaze kumpa ijya miti dushira mu maso y'amazi buriya mfata bashira mu jisho iryo rya ritagikanura baca bafata bashira no muri rya jisho rikanura imiti ya miti byose rero bice biraparangana rya jisho rero amaso yose acaragenda naho nyene najyamye rumva ijisho rimwe rikanura hama hageze ko mbyuka nsanga yose na twatundi nabona duce turagenda nsanga byose byagiye icyo gihe ndibuka ndabwira Mutama terega burya sinkanura yemeye neza ibyo ndamubariye nabamubariye ati burya mfata ukuboko untware muri dushe erega ntiyabyemeye kandi byari bigoye burya arabona ndavyutse abona ndiko ngenda nikubise ku kibambazi acabona kubyemera acabona kumfata ukuboko Nchambare muri ubwo buzima hari n'akajambo yambajije ngo uyishati nambaye isagute kumbere yibaza ko ari byo ndiko ndigira namubwiye ati sinshobora kubona ikintu na kimwe wambaye canke sinshobora kubona ibara na rimwe aha hantu ndi sinzi nuko hasa ubona umwijima gusa yego nabona bwije hariho benshi ubu tuvugana ngira kora uko umuntu agenda arakura bagenda barahindura agasanamu mu bana biwawe harabo uba wibuka amasanamu yabo nkundira ndakuramutse mushinga nahe mufasoni gwaruka this is step made kuri microphone ni kagasore kishima kagasore kahizagiwe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda uno munsi twatewe iteka uno munsi twatewe bakwe numwe mu bamama novuga yuko nanje ndamufata nka mama wanje byinshi muraza kubimenya ikintu kimwe ndakubwira ufata umwanya wawe ubane natwe muri kino gikorwa tugira tubapartage uno munsi nabazaniye umwe mu bamama ndazi yuko benshi mwifuza kumenya ninde n'umumama novuga yuko asanzwe afise ubumuga bwo kutabona uno munsi kwa twamugendeye aha ni muhiri wiwe hari byinshi nifuje ko twoyaga nawe hari byinshi nifuje yuko twoyaga kugira ngo bishobore kugira ico bifashije abandi ndazi yuko benshi mwifuza kumenya n'umuntu ki asanzwe akora iki n'umuntu asanzwe ameze gute asanzwe ari mama past n'umumama w'abana 6 abakobwa 3 n'abahungu 3 novuga yuko byinshi araza kuvyivugira reka tubanze tumuha ikaze kugira ngo dushobore kuyaga byinshi kubijanye n'ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kwisanga uko byagenze gute ndakwakira cyane muvyeyi murakoze cyane ko twakira turabaramukije kabisa turabona muraberewe murakoze cyane kutubwira ko tuberewe uno munsi novuga yuko abakunzi ba Step Made n'abakuye aho bari ndabazana impande yawe kugira ngo dushobore kuyaga byinshi ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cy'iwacu novuga yuko ndishimiye kwanza gukorana ikiganiro nawe ego urakoze cyane nanje ndabyishimiye gose cyane numvise ko uri umuntu usanzwe wubaha Imana cyane hajya iyo mu gatondo iyo byuze umurongo ukunda kwifashisha n'uwaho muri Bibiliya umurongo jewe nkunda kwifashisha hama ubwa mbere mu gatondo mvyutse turazi honyene umuntu umukristo ndetse umuntu wese yemera Imana avyuke mu gatondo aramanza agasenga Imana agatanga ishimwe kwabonye igitondo hama mu gatondo hari ijambo umuntu akunda kwifashisha ndafise ijambo nkunda kuguma niyumvira ko ijambo rivuga ngo nabitse ijambo ngo mu mutima wanje ngo kugira noye kugucumurako hama uwo murongo kenshi ndakunda kuwifashisha kuko ijambo ry'Imana riguma mu mutima wanje kugira niyo noba nshikiwe n'ikintu ari kibazo canke ikintu kiriya nca nibuka ngo nabitse hari ikintu nabitse ngo mu mutima wanje ngo kugira ngo noye ngo gucumura ku Mana kabisa novuga yuko ukwezi duherukamo ko ari ukwezi kwa hariwe abakenyezi akuri wewe lo w'Imars byari byifashe gute murakoze cyane kuri jewe ro w'Imars ego wari umunsi wahariwe abakenyezi ego me byarashitse n'ukuri
naho bimeze uku ndaronka umugenzi arampamagara arambwira ati uko biri kose naho umeze uko tingo ndakujana ahantu uje kuryoherwa mu bandi nawe unezegwe ufata agafanta wumve wisanzuye wiyaguye ego watubereye umunsi mukuru mwiza numva no kuri uko biri kose narifatanije n'abandi bakenyezi kabisa ariko byari bimeze neza cyane gose novuga yuko impamvu no munsi nakurondeye kugira ngo dushobore kuyagana bimwe novuga yuko byagushikiye mu buzima bwawe uno munsi abakunzi ba Step Made n'abakwihari ndabazana iruhande yawe kugira ngo dushobore kwiga byinshi kuko hari abantu benshi babayemo muri ubwo buzima bwikengera hari abantu benshi babaye muri ubwo buzima novuga yuko bamaze gusa nk'abiyakiri babona umenga ntaco bashoboye ariko we nagutoye nk'umwe mu ba mama canke abakenyezi bashoboye kwitahura kandi nawe mu bintu uza kudusigurira hano birazagira ico byigishije n'abandi reka rero dutangure kuri iki mama Samuela jewe nakubwiye ko ndakuzi abakunzi rero ba Step Made nifuze rero kumenya ndi kumwe nandi murakoze cyane hama uri kumwe na ku mazina ni Nahishakiye Eveline uri umuntu ki mu buzima busanzwe uri umumama urubatse ego jewe ndubatse nguko mubimbajije ndi umuvyeyi ndi umumama w'abana batandatu ego ndubatse kandi ndafise umugabo ego ndafise n'abana ego cyane kabisa uno munsi novuga yuko benshi bashoboye kukumenya nkuko nari nabivuze umumama w'abana batandatu ariko uno munsi novuga yuko hariyo benshi bariko barakubona jiwe nagusanze cyangwa twamenyanye ufise ubumuga bwo kutabona ariko turifuza utubwire kugira ngo mama Samuel ashobore kwisanga uko ameze uno munsi byatanguye gute byari bimeze gute ariko imbere yuko byo byose uza kubishikako turashaka kwanza udusangize inkuru y'ubuto bwawe yari imeze gute mama Samuel ni umwana yavuye he umwana avuka mu bana banga byari bimeze gute mu buto bwiwe Murakoze ego hama jewe navutse mvukira mu muryango w'abana batandatu hama mvuka ndi umwana akomeye nta bumuga jewe navukanye jeregana nibaza ko wavukanye ubumuga umunsi wa mbere ndakubona nubwo tutayaze cyane oya nta bumuga je navukanye navutse nkomeye hama ngurira mu muryango w'abana batandatu ndakura abavyeyi banje barandera ndakura barantanguza amashure ego ndiga gushika mu mwaka wa gatandatu nkomeye atakibazo na kimwe mfise ku mubiri wanje ubona neza iki ibintu byose biri kuba warabibona cyane gose ego nkora ivyo abana nyene bategereza gukorera abavyeyi ata kibazo na kimwe n'ingona kandi nari umwana nakunda no kugwaragurika muri uko gukura kwanje nukuri sinigera ngwara nta musonga nta kugira gute ibi kintu ndakunda kugwara byaba ari nk'ibironda hajye nyene umwana atembagara twese twarakomeretse ibyo barabitahura ego cyane hama ndiga gushika mu mwaka wa gatandatu ego cyane wagarukiye muri 6e ego hama nagarukiye mu mwaka wa gatandatu hama sinagiriwe amahirwe rero yo kubandanya amashuri bivanye n'ikibazo twari dufise mu muryango hama rero nshana ndakura ndashika mu bigero nja kubaka urwanje hari mwaka wa ryari umunsi wa hari mu mwaka 1998 kabisa iyo tariki mpamvu ndayikubajije n'abantu bake badashobora kuyibagira kuko naje novuga itariki nzogirira ko mariage sinzopfa ndayibagiye oya nukuri ndi woyibagira kuko iba ari itariki ntibagiranwa mu buzima bwawe ni kintu gishasha mu buzima ubonye utari bwigera ubona bana abantu benshi nka jewe mara nicara nkimbira none ubukwe bwanje mana buzoba bumeze gute ariko ndasaba n'Imana izikongere igihe ubukwe bwe wanje uzoburi haje cyane gose nukuri asha Imana ikinyemereye ko mba muri ino si ndagomba kuzoba wa mbere ariko reka ndabinyarutse kugira ngo nawe uzoburi hajya ibintu bikigenda neza cyane gose ego hama nca ndubaka urugo hama Imana iciraduhezagira
turibaruka abana uwa mbere umwana wa mbere namwibarutse 1999 hari kera bose abo bari abana babiri ntibashoboye kubaho imfura zawe yaramahasa ego cyane muga ntibabayeho ntibabayeho ico gihe none vyari bimeze gute ga mama Samuel sa kwihangana kuri wowe vyari bimeze gute ico gihe narihanganye gose cyane kuko ico gihe twari dukijijwe kuko akenshi novuga yuko ivyo birinze bigushikira ku mfura uragira amaduto ukavuga ati none mana yanje ko ntanguye uku abakurikiraho bizogenda gute narasenze Imana nukuri Imana yarandemesheje nca numva ndamahoro abakozi b'Imana baramba hafi cyane nkuko wamaze kubivuga nukuri inda ya mbere biragoye urumva wari n'umugisha udasanzwe kuronka amahasa ubwa mbere uba ari umunezero udasanzwe ariko nashishikaye kwihangana hama rero bica birakurikira uko nyene ndibaruka abandi bana ndibaruka ndasubira amahasa kandi ndasubira abana uhavuye abo mahasa wacyubura abakurikiye bara amahasa nyene canko oya nkaciye hakurikira umwe mugabo yaravutse yavutse ariho umwana umukobwa w'umwigeme haca harakurikira amahasa hama kandi muri ayo mahasa habayeho umwe uwundi nawe ntiyashoboye kubaho nta mahirwe yagiriwe yo kubaho hama hacakurikira abandi babiri umwe hama inyuma y'abo babiri haca hagaruka kandi amahasa usanzwe uri muri babandi bavuga yuko kuvyara amahasa musa nk'abantu mwabiragijwe kuko akenshi ibintu nk'ibyo navuga yuko biba biva mu mafamiye gusanga ngo basokuru na basokuru harimwe umwe nawe yavyaye amahasa mu ncamake ego umugabo wanje kandi nawe nihasa ego hama kandi kuvyara amahasa n'umugisha udasanzwe ego cyane uva ku Mana turazi ko ingabire nziza Imana itanga ari bibondo kabisa ego barabahungu n'abakobwa cyangwa barabahungu cyangwa Imana yagena intera iteka yampa ibitsina byose yampa umuhungu umukobwa Imana yarantwenza cyane gose yaragutwenza cyane hama bica bigarukiraho nca ntangura rero kugira ubugwayi bwa bugwayi ntangura kugwara amaso hari umwaka wa ryari aho hari muri 2011 niho watangura gufatwa n'amaso akubangamira wambara amarori oya nsubiye inyuma gatoyi ingwara y'amaso yamfashe apana yo guhuma kugwara amaso nyene yasanzwe aya yo kwambara amarori yatanguye kumfata mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri 2000 muri 2000 nkomeza kwivuza nta muganga n'umwe waha mu gisagara ca Bujumbura avura amaso nashitseko burya mama Samuel bambye je sindagwara amaso navuga yuko n'ubuntu bw'Imana nagiriwe birakunze kuvuga yuko ngo ijisho ngo no mwijoro ngo rashobora kubuza kuryama yo uzokwamushimira Imana ko butaragwara amaso najibye nabibwiye n'umugenzi wanje yambwiye ati bana muhungu ijisho burarinda buca ugikanuye kubera iki rirababaza bose biranka kuryama biranka kusinzira jere nari ngwaye manera rero manera arakurya abayagwaye barabizi nabigeze kuyagwaza n'amaso mabi cyane y'amaso no gusara wosara kuko urameneka umutwe ntusinzira ubwenge bukagenda ukamera sinzi ukuntu mu mutwe wumva umeze ubwo rero mutama wanje arashishikara mvuza cyane arankwirikirana kweri aramvuza gushika mu mwaka wa 2012 muri 2012 tugiye ku muganga araho aravuga ati nukuri uwo muvyeyi simbona ivyo agwaye ivyari byo acara turungika muri scanner aho umugabo wari ukibona nari ngikanura ivyo byose byabaye ngikanura amaze kuturungika muri scanner niho twagiye muri scanner
barambaza ingene ngwaye ndabiganira, barambaza ingene nivujije ndabibiganira, byose hama rero baca barancisha mu cyuma, baca barabona ingorane ko iri mu mutwe muri cerveau. Baca basanga ngwaye ikivyimba cyo mu mutwe. Wowe basi bitewe nuko wiyumva ico kivyimba baracumva cyangwa wavuga ati na amaso gusa ni ari karambabaza? Oya, ico kivyimba naco numva, ahubwo gusa ikibazo nagira cyane kuva muri uwo mwaka wo muri 2000 naramene ku mutwe, nta kintu nashobora gushira ku mutwe. Buriya nshitse ikintu ku mutwe namene ku mutwe cyane gose. Babandi nabo bambona ngo arishima, ngo ntashaka kuyikorera bido ku mutwe, badatahura ikibazo ufise, ntibabitahure ubugwayi mfise. Namene ku mutwe cyane gose. Nagome ndababwire narigeze no kumara igihe cy'amezi 3 nashobora gusinzira ijoro n'umurango ndara nkanura, ntumva itiro, ikintu c'itiro cyaragiye gusa mene ku mutwe, nkumva umuriro, numva umuriro umenga uguma waka mu bwongo. Nkavuga ati wamana ibi nibiki, tukagerageza gusenga. Ego nkuko mwamaze kuvyumva, nukuri nashishikara kwamira imbere y'Imana, abakozi b'Imana bakaza bakansengera, tukama twasenze cyane gose. Imana rero ikagenda inshoboza kandi inyongera intege kabisa. Yego cyane. Novuga yuko muri uwo mwaka nyene wa 2012 mumaze kuja rero muri scanner baca bagusanga mu ico gihute, byace bigenda gute? Tumaze kuja muri scanner bakadusanga mu ico kivyimba, umuganga yaciye atubwira ati rero nibishoboka yuko ahi Burundi nta operation y'umutwe, atahi Burundi ivyo bintu ntavyo dushobora, ati mugabo murashobora kuja mu mahanga bigashoboka. We bakivuga uko novuga yuko ikintu ca mbere kikuzamo mu mutwe, twese turakenera kubaho, ariko ikintu ca mbere kikuzamo mu mutwe uravuga ati none uburyo bizogenda gute, kuko akenshi iyo barinzi bakurungika hariya ino ça veut dire que baba bananiwe, awe nawe kwanza muri uwo mwanya kuko ikintu cikijanye n'uburyo rero zaciye bimera gute? Ahubwo subiye inyuma gatoyi bakimbarira ko ngwaye ikivyimba, nariyumviye ndavuga ati wamana ko ibi bimeze uko kandi wumva ari ingwara idashobora gukira, jewe igisigaye kawamana nuko nyakira. Kuko je nabona ati ubuzima bwanje nta kundi karabaye kabisa, karabaye. Ibijanye n'uburyo navyo nashize ku mutima cyane. Jewe muri jewe nari nziti nta kundi isaha yanje irageze. Wavuga ati nukuri ebana ndikaniyakire kabaye. Kuko nayumva mbega hari umuntu ashobora kugwara ikivyimba muri cerveau akazobaho, vyogenda gute? Naguma niteze isaha n'umwanya ko nshobora kuva mu mubiri. Uvuga ati umwanya n'umwanya tije kweri ebana. Abana ho none muri iyo situation nabo byari byifashe gute? Abana kuko nabo nyene cyangwa inkuru yarabashikira avuga ati mama basanze bimeze guce. Hama mu ncamake abana banje bari bakiri bato cyane. 2012 muri uwo mwaka 2012 nukuvuga umwana w'imfura yiga muri 5e imfura yawe ico gihe. Imfura yanje urumva bari bakira abana bato. Umwana wa 12 mbo hari n'ivyo tutagerageje kubabarira kuko baca bagira umubabaro udasanzwe. Kwera n'umwana ari kwishuri usanga aguma byiyumvira gose. Ego cyane. Nyuma rero bico bigenda gute? Hama ico gihe turaja hamwe na Mutama, je mbere nibuka tugiye gutora ama resultat. Naciye ngo igihumura ndagwa ahantu ndarira bitewe na n'inyishu baduhaye kuko hari ikintu docteur yakoze. Twari kumwe n'umushinga naye wanje kuko arankunda cyane, twari twicaranye. Ico gihe sinakanura, nari namaze ijisho rimwe ryari ryamaze kugenda ryo mu kuboko k'uburyo. Navuga yuko kugira rigende ni nyuma yaho mwari muvuye muri scanner.
twagiye muri scanner bitanguye ijisho rimwe ririko rirahuma ryamaze guhuma ahubwo ryari ryamaze guhuma none kugira rishobore guhuma nuko wari uvuye muri scanner cyangwa warabyutse ubona biranse kugira rihume jewe nararyamye nkomeye meze neza nca nikangura nsanga ntashobora gukanura mbona ikintu na kimwe. Oya duhere kuri ico cijisho rimwe. Ico cijisho rimwe naho nyene byagenze uko nyene. Warabyutse nsanga sinshobora gukanura ijisho rimwe ridashobora kubona. Mugo umushinga nawe urabimubwira. Umushinga ntaye ndabimubwira kandi ntiyavyemeye. Urumva byari bigoye. Urumva byari bigoye ko twajyamye dukomeye. Kandi agacabona amaso yanje arakanura. Ntiyashobora kubitahura kuko ntabona ntiyavyemeye. Yavuze ati byari byo byose urakanura uri kurambesha. Hama mugire rero kwa muganga urumva we niwe waruzi bikurimwo niwe utabona ijo jisho rimwe niryo ritabona. Bamaze yo kuguha izo nyishu. Tugiye gutora ama resulta docteur twaricaye akaguma baza umushinga ntaye wanje ngo mbeka ngo no kenyeze wawe. Umushinga ntahe aravuga tego kumbure ntaratubwira inyishu. Akaguma ngo anyitegereza cyane Mutama aravuga ati byari cyo byose sinzi ko icyo docteur agomba mbarire. Buriya na muganga yageze ubwo baratubaza ati mufise abana bangahe ko no kunyene turamwishura nyene turabimubwira. Mu mwanya ariko arakubaza uko namadute wagira muri we ati kureke karambazi. Muri uwo mwanya bijanye nuko ntamubona kuko amaso yose ntivyatevye haheze isemene imwe bumva ijisho rimwe ryaragiye haheze iyindi semene ijisho rindi rica riragenda. Buriya rero je kubera ntamubona ingene ariko aranyitegereza agira gute gusa umutima warasimba nyene umutima ugasimba nkavuga ati byari byose agomba mbwire ko ashakabaye ari gufata bindi mugaba handi nkihangana. Hama rero ndibuka tuvuye aho aratubarira ati rero ico no bafasha gende murondere abaganga hana ego ndibuka yaciye turungika muri semuseka. Igitangaza c'Imana Mutama jewe naciye ndamubarira ati rero ngomba ndakubwire ka Mutama ndabireke. Igituma rero ndamukunda cyane gose umushinga ntaye wanje. Naramubwiye ati ndakwinginze ibyo bintu bireke nta mafaranga we ufise nubireke. Mugabo aravuga ati ndigishoboka ntegerezwa kukuvuza. Hama niho twaca tugenda rero muri semuseka duca turaronka abaganga babidufashamo baratuha inzira ingene dushobora gushika mu gihugu cy'Ubuhindi. Ego ivyo rero bimaze kuba ingene byaciye bigenda wari wambajije iby'uburyo kijanye n'uburyo rero kurumva. Ego cyane. Hama burya abantu dusenga Imana hari ikintu Imana idukorera. Imana iragukorera ikintu nawe ugatangara. No kubwira ati twarabonye ikiganza c'Imana muri ico gihe. No kuvuga Mutama ico gihe byaboneka ataburya afise. Mugabo Imana iciri yerekana nk'Imana. Mutama yagerageje gufata utwo yaratunze twose utwo yarafise twose. Aho hari 2012 nyene. Aho hari 2012 2013 iri kirinje mu ntango. None nk'uburyo bari bababwiye bishobora kubatwara kugira ngo mushobore kuja yakwivuza. Bari batubwiye 30 millions. Amarasi make 2012. Amarasi make kabisa. Cyo gihe amara yaragoye vraiment. Cyane gose ariko rero ibiboneka imbere yacu ko bigoye. Nagomenda kubwire mbwire n'abariko baranyumviriza imbere y'Imana ntabwo bigoye nta kintu na kimwe cananiye Imana. Ego hama nukuri kujyanye no muririmbyi yabivuze ngo Imana icinzira aho zitari. Twarabonye Imana twarabonye neza y'Imana. We bakikubwira ico c'uburyo muri wewe wavuga ati none mushinga nahe wanje bitewe n'ingene mbona situation imeze ubwo buryo urabona ko buza kuboneka. Oya nta birayibire jewe namubwiye ijambo rimwe ati Mutama urabona ko dufise abana ndagusaba ikintu kimwe
ntufate utwo utunze twose ngo duhereje kuri jewe reka kwigura jewe ibi nibizorera abana banje bariyetse icyo ntigishoboka ntegerezwa kukuvuza je muri jewe namubwira ati oya nubireke nuhagarike kuko muri jewe igituma mvuga uko nari nzi ko umuntu afise timere muri cerveau adashobora gukira canke ngo abeho kwavuga ati kikivyimba kiri mu mutwe vraiment hasi nibaza ho caravyimba mu mutwe hari ahantu herekana ko kiravyimba cyangwa cavyimbira indani oya cavyimbira indani cavyimbira indani urumva n'akantu nyene kaza kukubuza amahoro nukuvuga mbere rega ntabwo kiba ni ikintu kinini ubu muri aka kanya nuko tutari kumwe n'uwarangwajije yababwira bakuyeyo ngo akantu kibara akantu gatoyi gose cyane muga karashobora kuguteza ikibazo gikomeye cyane gose kuko urumva ni ikintu kiba kirando kitari kihagenewe kuhaba uca utegerezwa kugira ikibazo hanyuma rero kubijanye n'uburyo arakubwira ati ebana ati ntegerezwa kukuvuza yaravuze ati ntegerezwa kukukurikirana mpaka ego hama rero uburyo Imana yarabikoze nk'uko nabivuze Mutama yaragerageje ibyo ashoboye ego nk'umugabo mu rugo arikora kutwa afise aravuga ati ntegerezwa kuvuza umukenyezi wanje ararondera amafaranga hama acaritura ku bagenzi ku nshuti no ku mashengero yakoze igikorwa kitoroshe yakoze ibidasanzwe yakoze ibintu benshi byananiye igituma ndabivuze uko turi muri semuseka hari umuzungu w'umuhindi yankwirikirana yabwiye umushinga nawe wanje ati akajambo yamubwiye sinzokibagira ati wa mupapa we uri umupapa wa mbere urantangajije ukuntu ukwirikiranye umudamu wawe ati hariho benshi baca hano bakababwira ingwara z'abadamu babo aheruka uwo munsi ati ntagaruka icyo gihe rero uwo muhindi yaciye amukorera agasiripurize ka 3 million basi yashime bitewe n'ingene ari karitanga aravuga ati vraiment n'ukuri ingufu uri kurashiramo kugira ngo umudamu wawe gice nkegeje ntagire ikibazo ndumva yuko nshobora kugwa uburyo kanaka muri ya ntumbere rero nababwira ati ntitwiganyire ntitwihebure ku kintu cyose kidushikiye urumva uwo muhindi yararavye ati kwera umupapa koko acana no mubwira mbere uwo muhindi nawe aramushingira naye ati nanje ndafise madamu wanje ati ndamukunda cyane ati agwaye kanseri yo mwibere ati naramukurikiranye ndamuvuza ati ubu baramuciye ibere rimwe afise ibere rimwe urumva byari bidasanzwe umva Mutama acatangura kumva yongewe intege acatangura kumva ati sije ndumwe visi bibazo ati hariho nabandi ati kandi byaragenze neza cyane gose hama uburyo buraboneka uburyo yarabwegeranije buraboneka arakoranya urumva hirya no hino hama hari mu kwezi kwa mbere yego 2013 nukuvuga mu kwezi kwa gatatu twari dufashe indege byose amafaranga yari yabonetse iberekeza mu gihugu cyo Buhindi ego nsubi inyuma gato twaguma dusenga Imana ati wa Mana turagomba uburyo buboneke tuyerekane kuri Imana no kuri aya mafaranga ni menshi amafaranga bitewe nuko yarangana ico gihe ugerageje kuraba yabonetse nko mu gihe kingana gute ayo mafaranga urumva yabonetse nko mu mezi 2 wumva Imana idatwenza umuntu ka abantu barabakira ico gihe bagifise imitima ego mumaze kugenda rero mu rugendo rwanyu byari byifashe gute byari bimeze gute muri wewe ho warabona ko bishoboka ivyo bintu ego narabona ko bishoboka hama jewe narakunda gusenga cyane hama nakunda gusenga umwanya munini nkabaza Imana ati wa Mana
wewe nimba ubona ko bikwiye nuko bibereye jewe ko nkira ndagombuza nayo mafaranga ubwo buryo buboneke inyishu ya mbere njama ndayibonye amafaranga abonetse naciye mbona ko bishoboka naciye mbona ko nshobora no kugenda mu gihugu cy'ubuhindi bakamvura ngakira okay warashitse rero mu buhindi bimera gute uriko uri mushingana cyangwa ari undi muntu muri kumwereka aramufasha kugira ngo oya nari mfise mbo umushinga ntahe oya ntivyari vyemerewe ko tujana umumama agwazwa n'umumama okay nari mfise n'uwundi umukobwa ego amwagiye muri batatu twagiye turi babiri wewe no wundi mu mama yaramwerekeje n'umwigeme yari umwigeme yarakiri muto yarakiri umujene akunda Yesu akunda gusenga cyane hanyuma bamaze gushika rero bice bigenda gute dushitseyo baratwakira banezerewe cyane biboneka urumva twari dufise ubwoba urumva kugenda mu gihugu cy'abazungu natwe turabirabura indimi wo byagenda gute mwatahurana gute ururimi muri iyo ntumbero nyene ubundi ho nari kugenda ndumwe iyo mba nkanura urumva ururimi mugenda muri kumwe n'ububizi mugenda muri kumwe n'ububizi no kuvuga uwo mukobwa yamfasha mu bijanye n'ururimi baravugana mu rurimi rwabo hama nanje agacambwira mu rurimi rwacu hama tumaze gushikayo n'ukuri baratwakiye neza cyane no kuvuga wa muhindi twahurira muri semuseka niwe yatwakiye yaciye atwakira bongera abaterereye ku bijanye n'uburyo amaze kutwakira rero turashikayo ego tuja kuri programa ico gihe mbwo warabona oya sinakanura amaso yose yari yaragiye ni ukuvuga amaso yose yagiye mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu mpera za 2012 ariko ntibatwiganiriye iryo jisho naryo kungene naryo nyene ryafashwe urumva ijisho rimwe rimaze gufatwa haciye iminsi nakubwiye hakora ijisho rimwe gusa hafuye ijisho rimwe haheze iminsi nagiye kwa muganga nsubira inyuma gatoya barampa imiti ijya dushira mu maso bamaze kumpa ijya miti dushira mu maso y'amazi buriya mfata bashira mu jisho iryo rya ritagikanura baca bafata bashira no muri rya jisho rikanura imiti ya miti uburya nakubwiye byose rero bice biraparangana bafashe bashize iyo miti hose imiti mu jisho ribona byose rero bice biraparangana rya jisho rero amaso yose acaragenda hoho naho byari bimeze gute kugira ngo rero iryo rindi rifatwe mu gatondo urumva nawe si ibintu ngira byabaye ubwo nyene urumva iryo rindi byagenze nk'uko ibyo bindi byagenze naho nyene najyamye rumva ijisho rimwe rikano hama hageze ko mbyuka nsanga yose na twatundi nabona turagenda nsanga byose byagiye icyo gihe ndibuka ndabwira mutamaterega burya sinkanura yemeye neza ibyo ndamubariye n'abamubariye ati burya mfata ukuboko untware muri dushe erega ntiyabyemeye kandi byari bigoye burya arabona ndavyutse abona ndiko ngenda nikubise ku kibambazi acabona kubyemera acabona kumfata ukuboko ncambare muri ubwo buzima urumva yuko wewe ngiraye ko asa nk'uri ko ritegura aja ku kazi ego aho nihajya nyene umunyakazi aravyutse mu gatondo aragiye muri dushe avuye muri dushe ariko yambara hari n'akajambo yambajije ngo uyishati nambaye isa gute kumbere yibaza ko ari byo ndiko ndigira namubwiye ati sinshobora kubona ikintu na kimwe wambaye canke sinshobora kubona ibara na rimwe aha hantu ndi sinzi nuko hasa ubona umwijima gusa yego nabona bwije yaciye akuguma iruhande canke yaragiye mu mirimo yiwe nkuko byari bisanzwe bimeze hamaragaruka oya mutama yaciye agenda mu ncamake urumva nari hari habo tubana
ngaha mu nzu urumva ntibyamubuza ko atagenda ku mirimo ya misi yose bimaze gushika kumbure muri we ego sinzi ingene yiyumvira yaciye agenda je nibajije ko yiyumviye ati ngira sivyo ibyo bintu ambariye hama we mu bo mwasigaranye ho byari bimeze gute ho bari bagufashe ikihe kintu bagufashe hama jewe nari kumwe n'abana banje hariho n'abandi twabana nahamagaye umwana wanje ndamubarira ibyabaye ati burya mfata ukuboko ntware muri saro urumva bya bindi nababwira yari umwana muto yiga 5e ico gihe acarantwara muri saro hama ndamubwira ati burya rero sinkanura simbona bose urumva baguye mu gahundwe barabuze ibibaye umva abana birabashira ahandi hantu gusa barabana bato abana urumva icyo bakora imisi yose mutama wanje icyo yakora imisi yose avyutse agiye ku mirimo ya misi yose aca agerageza akanshira muri saro akansigaho kugira bikunde ari ukeneye kundaba canke abana bace bambona byoroshe kabisa hama rero tujere mu rugendo rwawe rwo mu Buhindi mumaze gushikayo tumaze gushikayo twarashitseyo baradushira mu masikanere urazi hariya ko bafise ibyuma nyene bigezweho baragerageza barafotora bararaba barabona ikibazo aho kiri bamaze kubona ikibazo aho kiri baca banyene barangora baranshira muri salle d'operation barangora barakurayo ico kivyimba mu mutwe ego bamaze kugikurayo baransubizaho muri shamba ego ndibuka haheze umusi umwe bankoze umudokiteri niho yaje araza aramurika mu maso aramurika sinabona ibyo ariko akora mugabo yazanye ikintu kimeze nk'itoroshe aho umuco wacu muri wewe warawubona cyangwa wowe nta na kimwe n'ubu oya umuco ntawo nashobora kubona kuko nabo bari bafise ibyizigiro bavuga ko birashoboka ko ushoboye gukora ikivyimba nshobora gukanura hama rero muganga araza aragira ivyiwe mugabo agaca acabaza wa wundi ngaca mvuga ati oya nta kintu na kimwe ndiko mbona ego ndakomeza kubaho rero ngo umuko dogiteri aturemesha abaganga baturemesha ati nta kibazo reka turindire imana ikizokora nuvuga yuko muri mu Buhindi muhira naho byace bimera gute mumaze kuva hariya nimutashi barabakiriye byari byifashe gute twaratashe twamazeyo 15 jours hariya mu gihugu cy'Ubuhindi kuko byasaba ko nza nakize neza atakibazo na kimwe ego cyane twaratashe baratwakira gose egome turatanga amashimwe biraryoha ego tumaze gutaha dushitse muhira murazi ubuzima urumva byari bigoye ariko imana yashishikara kwa kundi nyene kunshoboza kabisa naba mfise abo tugumana hafi yanje bamfasha mu gutambuka ariko rero mu gutambuka mu rugo aha mu rupangu bivanye nuko nagize ikibazo ndahazi Gora twafata ku mutwe uvuga ati ahangeze aha ndatshuza mbona aramenya aha ni muri douche aha ni muri chambre yanje aha ni muri saro aha ni muri barza aha ndasohotse aha ni muri cuisine kabisa aho nari maze kuhamenya ncambaho rero nca ndiyakira vraiment ndiyakira novuga yuko umaze kuba muri ubwo buzima hari impinduka nyinshi zica zikubaho novuga yuko nkawo ubusanzwe uri umumama hari ibikorwa ubukora muhira uvuga ati ibi abana mu gihe bari ku ishuri nije ndabikora ico gihe rero nawe byari byifashe gute kuko urumva yuko ubuzima buca buhinduka gatoya ego birahinduka hari byinshi urumva nk'umukenyezi nk'ibyo umukenyezi yategerezwa gukora muri ico gihe hari byinshi ntakora mbo umukenyezi muraza aragenda gusuma
aragira urumva sinshobora kugenda gusuma ntakanura nabona iyonja urumva rero caca kiba ikibazo kabisa. hari byinshi rero canke mu mirimo yanje ya misi yose, mu mirimo yawe ya misi yose urumva byaca bihagarara. Jewe nari umudandaji ico gihe bitaragufata, bimaze kubuka urumva noja hehe, amaso ntakanura singira gute ibiki. Novuga yuko abana nabo kugira ngo urumva ko bari bakiri bato kugira bashobore kwakira ivyo bintu byagushikiriye, hoho ubu byaraboroheye? Ego cyane, abana byaraboroheye bivanye nuko twari mu ishengero nta magwari mu rugo rw'umukozi w'Imana. Mu misi ya mbere abakozi b'Imana batugendera cyane, abakristo bama hafi yacu, ugwaruka mu makorari mu ishengero. Ndashimira cyane ugwaruka rw'ahantu nasengera muri Eglise Emmanuel Jimbi. Nukuvuga ugwaruka rwaho misi yose weekend bakora igikorwa cyo kuza gukora isuku mu rugo rwanje. Ico kintu ndacibuka gose cyane. Urumva bigaca bituma rero muri ya ntumbero wambajije abana banje bagaca barema. Urumva aho baba bihebuye bagaca bisanga hariho urundi gwaruka rubaba hafi, abakobwa imisore bakaza bagakora isuku mu nzu bakamesurira abana banje. Nukuri biragenda neza, urumva abana bakagerageza kuguma babaremesha. Hama nanje nkaca nza ndabaremesha abana banje, ndabaremesha nyene ntabereka kumengo ngombe mfi. Kuko hari abantu iyo bashikiwe n'ikibazo ucumenga arafuye nyene agaca ubuzima buraheze. Ariko rero twe twamaze kumenya Imana, turarema, turemeshwa n'ijambo ry'Imana, kandi turemeshwa n'Imana bivanye n'ico twagize gute twakiriye, bivanye kandi n'iki turimo iryo banga ry'Imana. Abana baca baravyitwaramo neza, kandi nje ndashimira n'Imana. Ico gihe abana mu ishuri nta mwana yasigaye muri uwo mwaka wa 2013. Novuga yuko bitewe n'ico gihe hariho benshi ubu tuvugana ngira kora uko umuntu agenda arakura bagenda barahindura agasanamu. Mu bana biwawe harabo bawibuka amasanamu yabo? Ico kibazo cyongora kwishura bivanye nuko nk'ubu ntababona. Nk'ubu sinshobora kumenya ati none basa gute. Je nibaza ko barahindutse bivanye nuko je ndabaheruka, urumva ari abana bato cyane. Nk'ubu umwana agira 5 nagize iki kibazo afise amezi 9. Amezi 9? None wumva noba nkimenya ingene asa ubu. None bakubwiye ko afite agashusho nk'akandi? Nukuvuga ndazi neza ko abo bana bose basa na papa wabo. Warabandanyije wibaruka, nyuma yaho waribarutse umwana bitewe nukumeze. Novuga yuko kurera ni ikintu kiba kigowe. Hoho uwo mwana sinzi ngira n'umuhererezi wa? Ego cyane n'umuhererezi. Novuga yuko ingene uba waramureze wewe niyaronse niyo bararezwe nkuko abo bandi ico gihe wari ugifise ubushobozi bwo kubona. Sinzi ingene byari bimeze ivyo bihe, wowe byari byifashe gute umwana wagurishuwe kumurera akiri muto ufise n'ubwo bumuga? Nta ngorane n'imwe zabaye. Umwana namureze nguko nareze abandi bana. Ikintu kimwe novuga ati yoba yarabuze ati ngira nuko ntama ndamutembera na dufate ari ku mugongo. Ico nico cabuze. Ubundi kuva kivuka umwana wanje naramureze, gusa akiri bebe muto cyane, urumva uruhinja. Nari mfise umuntu amufasha kumwoza, amufasha. Mugabo umwana hageze hajya dufate umwana yicara. Umwana naramwiyogereza, nkamusiga, nkamwambika. Umwana gwaye tukamutwara kwa muganga ndi kumwe n'abakuru biwe, tukamwitwarira kwa muganga. Ari mu bitaro umwana tukamugwaza, jewe nyene nkamugwaza. Umwana wanje nta kibazo na kimwe. Yego urambajije ati ngira ntiyo bayakoze nk'abandi bana. Nukuri Samuel yakuze nk'abandi bana.
nta kibazo na kimwe yigeze agira mu buzima uko nareze abandi nta kibazo na kimwe ku kijanye n'ubumugana mfise yoba yarahuye naco umwana anashishikara kumwiyegereza nk'abandi umwana anashishikara kumuremesha. Hariho akajambo kamwe yigeze kumbarira yiga muri 6e kubera yiga muri 7e yarambariye ngo mama ngo yubukanura ngo mba niga ngo mu ishure rikomeye. Arambwira iryo jambo cyane ndababaye ariko nca ndavuga ati Samuela humura tirirya shuri wiga tirirakomeye ati mu bana bose muvukana ati hari umwana yize kuri source du savoir toya ti rero wewe tirirya shuri mwana wanje wiga ko rirakomeye urumva nje ndamuremesha yumve ko arema arafisa n'utundi tujambo akunze kumbarira ngo mama ngo yubukanura ngo butujana kuri beach urumva nkamubwira ati humura ati muri grand vacances nzobatwara kuri beach. Ahubwo tukiraho nyene ndumva ni ibintu binezereye cyane birangyoheye cyane. Ari ikintu cyo nifuza kumenya kuri wewe serugo mu bandi bashinga nahe byari byifashe gute byari bimeze gute yabyakira gute ari kumwe n'abandi bashinga nahe hoho uwo yakubwira ko ari kumwe n'abandi bashinga nahe amajambo yakunda kubwirwa ari amajambo ameze gute? Murakoze cyane. Urumva byari bigoye ingene yifata mu bandi murazi hariho abahanuzi babi hariho abahanuzi babi nayo murazi ko mu bagenzi biwe hariho abaza kwivugira amajambo bishakiye bivanye n'ikibazo yari afise. Ego no kuvuga Mutama ubwa mbere ho yarahagarara nk'umushinga ntahe yarahagarara nk'umuntu nyene w'umugabo bo yarashikiguwe n'ibibazo urumva by'abagenzi bakamubwira mbega bizogenda gute ko umugore wawe ahumye mbega bizogenda gute urumva hakabamo rero abagenzi beza n'abandi babi bamwosha ati ahubwo kura mu nzu sha wirongorere umugore akomeye siko none umugore azogufata neza azogira gute urumva yabara amajambo meza n'amabi hajya hariho abagenzi babi n'abagenzi beza no kuvuga rero nk'umukozi w'Imana yacahagarara nk'umukozi w'Imana yarahagaze hari akajambo kamwe yambariye ico gihe reka nsubire inyuma gato twari tuvuye hanze ariko aravuga ijambo acaravuga ijambo rimwe ryanezereye kandi nakunze cyane gose rituma ndamukunda cyane kandi nama ndamuhayagiza. Yaravuze ati jewe umukenyezi wanje ndamukunda uko biri kose naho afise iki kibazo cyo kutabona umukenyezi wanje ndamukunda. Rero nguko bamaze kubivuga bugicari kakivuga hariho bamwe bataryoherwa bavuga ati mbega uwo mugabo ati akunda umuntu batari buzosohokane batari buzogere gute. Yababwira ati uko biri kose ndamukunda cararenza ko rero akabimara ati jewe umukenyezi wanje tuzotandukanywa n'urufu. Mbwira barababa mugara abantu bameze nabi vraiment bari baje gusambura urugo. Ivyo bibaho kuko habarabaye amakuru menshi bya bindi nakubarira. Hariho abantu bajejwe gusambura ingo z'abandi. Kandi ibyo usanga nyene babagenzi bishikira nyene cyange mu miryango. Bace babona ati mbo umuryango wacu ugiye kumera nabi bivanye na kumutama urumva ubuzima ibiki ugaca usanga hari abantu bashaka kwinjira mu ngo z'abandi. Ariko rero ico no ubwira bariko baranyumviriza umugabo wanje urumva yarahagaze neza yaravyitwayemo neza ubu nta na kimwe ntabwo babimutera n'ukuri arafise amahoro yo mu mutima niyashitse mu rugo n'ukuri aranezerwa araryoherwa cyane gose akisanzura ego sindamubona mugami imvugo ndazumva kweri ko atakibazo na kimwe afise kubijanye n'ubumuga bwanje. Uri umuntu urakenera sport iyo ushaka gusohoka babyifashe gute bameze gute?
urakoze cyane hama jewe ndagenda muri sport ndakora marche baranfata baramfata ukuboko hama tukagenda nyene tugakora sport nyene kuko iyo siporo muganga ni nk'itegeko ni siporo ntegereza kugira misi yose kugira amaguru ntagire ikibazo hama nukuri ntacyo mutamatankoreye mu misi ya mbere yararondeye n'umukozi ashobora guhemba amafaranga antwara muri siporo hama ubu naho ndafise abana bijanye n'ubuzima murabibona ivyubu murabona ko ubuzima atari kirenga ngaho iwacu ego abana muri vacances canke muri weekend barantembereza tukagira siporo tugafata nk'urugendo rw'amasaha 2 umwana akamfata ukuboko tukagira siporo kugira amaguru ntagire ikibazo nagomba rero mbwire umuntu agendana ubumuga hari hose mu gikorwa cyose ari mu kwari kose areke kwikengera ubundi natwe abagendana ubumuga turashoboye egome ntidushoboye kubona ntidushoboye kugira gute umwe wese ku bumuga bwiwe mugabo hari ibindi dushoboye abagendana ubumuga b'abadamu turashobora kuja mu isoko tugasuma abagendana ubumuga b'abadamu turashobora kuza mu mashirahamwe tugakorana n'abandi ikindi novuga gatoya hari kindi abakenyezi usanga badafise ubumuga bagashaka kudusuzugura canke kudukengera nagome ntera kamo nk'umudamu yoba ari kanyumva natwe bw'abakenyezi bakatwiyegereza tugendana ubumuga bakatwiyegereza bari mu mashirahamwe atandukanye bakatwiyumvira kati madamu Evrine ndakwiye kumwiyegereza nkamushira hamwe erega natwe turashobora kurangura utundi tugambi dutandukanye hari icyo dushobora gukora turafise amaboko turafise amaguru turafise akanwa turafise ivyiyumviro ega turashobora kuba dufise ibyiyumviro tukabura babidufasha nagomenera kamo rero uwo bari kanyumva nk'umukenyezi abari mu nzego abari mu mashirahamwe atandukanye ikindi gihe muze mwikubita gashi yego cyane yes bakunzi ba Step Media nari kumwe na mama Samuela nimwe mu mama nababwiye yashoboye gushikirwa n'ubumuga bwo kutabona uno musi twashoboye kumwegira kugira ngo tuyage kubijanye n'ingwara afise uno munsi twamwegera kugira ngo dushoboye kuyaga kuri bina biriya ubu n'umumama mwiza umumama begwa umumama novuga yuko ebana plus belle du monde anovuga yuko n'umuseri yaduteye iteka kugira ngo dushoboye kuyaga byinshi bigiye bitandukanye ariko ikintu ndakubwira kuri wewe uravyiganiro cyose kakimara gumana natwe kugira ngo uzokwa muronka ibiganiro byiza uzokwa muronka ibiganiro byo gushinga inahe nk'ibi nyene bigiye bitandukanye ariko kuri wowe maze kora ikiganiro cyose making sure ko maze kugira subscribe kintu kimwe ndakubwira gumana nanje kugira ngo muzokwa musangira ibyiza mukora kuri Step Media muvyeyi turabashimiye cyane byimva mutima mwumve yuko abakunzi ba Step Media bishimye ko dushoboye kubaganiriza arico bitwaye size nk'akanimero kiwawe ejo canke hirya ejo ntiyashoboka nk'undi akifuza kuganira nawe we azokuronke byoroshe nta kibazo kubaha akanimero nta na kimwe ama murakoze kudushimira natwe turabashimiye gose cyane ukuntu mwatwiyumviye ko mugatera intambuko mukadusanga hano mu rugo iwacu Imana ibaduhezagirire amen mu kazi kanyu Imana ishishikare ko bakomeza amen no kubagirira neza amen hama kubwa kanimero kacu ni 60 321 656 kabisa ego aho mudukeneye murashobora kuturonka murashobora WhatsApp amen ako nyene kariko WhatsApp kariko WhatsApp kariko limikashi mudukeneye egome nk'uko bivuze nk'aba dukeneye ko vyinshi barashobora kuturondera kuri ako kanimero kuko haduciye mu ncamake hari abakenera kumenya ubuzima bwacu birenze kuri ibi barashobora kuturondera kuri ako kanimero kabisa sawa murakoze yes bakunzi ba Step Media iri kagasore kishimwe kagasore kahezegiwe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda uno munsi nari nababwiye ikiganiro cy'uno munsi yari guhanura
no gushinga inahe umwe mu bamama nashoboye kubazanira hano kuri Step Made. Ikintu kimwe ndababwira making ashobora kumaze kugira subscribe gumana nanje kwa kundi handi manda ibabwira mugira umunsi mwiza kuri ravyiganiro cyose kakimara Imana ibane nawe. Ikintu kimwe ndakubwira peace out.